Mbega urabizi ko ushobora gukorera muri conditions zirimo akarenganyo ariko Imana ikemera ko prospera? Mbega urabizi ko ushobora gukorera muri situation ziri compliqué zugaye ahantu hose ziri verrouillé ariko Imana ikaguha umugisha kubera udepanda kuri yo, kubera utaraba muri yo situation. Imana yari yaraguhamagaye, yari yaratanze ibyankenerwa byose, yari yaragutekeyemo ibyankenerwa kuko irazi yuko aho hantu uzohaca, ariko kandi kuko ariyo ibizi ukwiye guconnecta na mpwemu yera, kuko ni waba mu mutima w'Imana, ni waza amabanga y'Imana, ni washobora gutereshaje ivy'ubumana akabigukomunika kugira ngo ucike umuntu asangizwa n'Imana ivy'ubumana, kugira ngo mu gihe gikwiye n'ikidakwiriye wowe ushobore guprospera. Sinsa na situation ariko nsa n'Imana ishobora no guhindura situation yanje ikayigira favorable.